umuryango w'abanyamuji bari abantu batonye nta kintu na kimwe cakorerwa ibwami canke itungano ry'ubwami batari umviriza n'iryo zina honye umuryango w'abanyamuji bari bazi ukuntu ibintu biteza gukorwa cane cane ibwami mwitungano nyene by'ibwami ahantu hari umwami oya reka ubunyere eraba ndagwakarurira mu muryango wacu wamanuka umwami canke hagomba hashingwe go itegeko kuri buri gatumba ntihaburamwe n'imibiri umuntu umwe canke abantu babiri bo mu muryango wamanuka we nawe umvise kumvuga mu kiyago c'akahise giheruka twarabiye hamwe ingene ingoma y'u Burundi yavutse mu gihe tuzi ko kuri iyo ngoma umwami ari we yaganza nta utokwibaza ingene yatorwa ingene yimikwa tutibagiye n'abamufasha kurongora igihugu usanzwe twebwe yari ni société patrilinéaire ni kuvuga ni aho umwana asubirira se rero urwari uruhererekane rw'ubutegetsi ni ukuvuga ngo umwami iyo yimye yategerezwa gusubirirwa ni ukuvuga ngo mu kibanza ciwe n'umwana wa nyuma w'umuhungu hageze ko umwami atanga nibaza ko abahanuzi biwe bayegera umwami bakamubwira ati hageze hama nawe akavuga ati yego akaraba aho uwo musubirira yova bivanye n'abahungu yoba afise ikintu naba nibaza cyane nuko n'umwamikazi yabigiramo uruhara kuko umwamikazi w'inkundwakazi niho batora umuhungu yosubirira umwami none koko twokwemeza ko umwami yavukana imbuto ni isiguro bagombye kubiha kugira ngo berekane yuko ari umwami aje afise nk'imigisha yuko atari umuntu asanzwe atari umurundi uwo ari we wese bavuge bati ujye yavukanye imbuto abandi barundi bose bavuka bisanzwe ariko we yavukanye imbuto acaba umwami azohezagira n'imbuto igikomeye cyane cyane nk'uko nababwiye ni uko cyemerwa mbega erega ntawuza kukubaza ninde aza kumuraba ngo nyereka we yazivukanye inyuma yo kuvuka samuragwa ni ukuvuga uwatowe ngo azobe umwami haragera igihe akimikwa iryo yimikwa none ryagenda gute abaheze igihe kirekire inka zigize zirahanya mu ishombo imuramvya nivyo numva ahanya mu ishombo imuramvya zikaba zimaze igihe kirekire bazima amazi hanyuma bagaca umwami rero aho yabaje haheze iminsi bagandariye uwo yaba yihaye ubuki rero agaca amanutse rero agiye hajyanye inkoma hajya yatera ntuzenya ikigabiro baca hanya hajya ntuze mucece ihurira na Nyabyamo bakahasanga ujya musore mwiza wo mu muryango babita bahigwa inka zigaca kubera zaba zimaze igihe kirekire zitarashoka zigaca ziza baba bamuboheye ahantu hajyanye Nyabyamo na ntuze na mucece zihurira zikamucako zikamwica rero umwami bavuga ko yaca aduga agacishika hajyanya inkoma hajya ikiganda agaca atera ikigabiro none iyo migirwa twayisiguriye kugira ngo utange jugement mu bintu bya histoire hariho indwara bita anachronisme ntufate ibyo wiyumvira ubu wewe hanyuma ngo bishire mu myaka iheze imyaka ijana cyangwa amajana abiri wewe ubunyi turi mu yindi ntwaro turi mu bindi sino gusa irumva icyo kintu cyo kugira ngo umuntu bamugomerere ko nticaba mu Burundi gusa caba no mu bindi bihugu byose byo ngaha mu Afrika yo hagati ntibyaba ino gusa byaba n'Iburaya. Amaze kwimikwa ni bande bamufasha gutwara mwami bwiwe arafise abanyamabanga akagira n'abaganwa basanzwe batwara intara uno munsi uko tuvuga kugira ngo babura amatari abaganwa rero birumvikana ko n'abaganwa nyene n'abantu bari mu miryango yegereye kandi yakuriye ibwami yaravuze imiryango imwe mu miryango tuzi mwarimo waje imiryango tuzi yabayegereye ibwami imiryango ine hariho umuryango w'abahanza hariho abashubi hariho abavumu n'abajiji
imiryango ine y'abayegereye. Abo nibo novuga nk'uko ndabizi, nk'uko ushobora kuba narabyize cyangwa nabibonye hirya no hino, cyangwa umuntu ashobora kuba yarabisomye. Iyo miryango yashobora kugira uruhara mu ntwaro y'icami. Kiretse ko washobora gusanga hari abandi bashobora kugira uruhara batava muri iyo miryango, na cyane cyane ko ushobora gusanga bavugiwe n'umwamikazi cyangwa bava mu miryango ya mwamikazi yava mu miryango y'abanyakarama, yabari umunyamakaramakazi cyangwa umuhondokokazi. Muri icyo gihe rero yashobora kuzana nka musaza we cyangwa uwundi muntu afitaniye ubucuti bwa hafi, basanga iyo muryango birumvikana, uwo mwana ugasanga yakuriye aho ku buryo nawe ashobora kuronka akarere. Abatware rero bari nk'abaganwa b'abahutu cyangwa abatutsi, abo bita inkere, babita inkere. Ukuvuga wewe ku ntwaro ya cyami kera, umutware cyavuga shefu atari umuganwa, ataba mu nda y'ingoma. Abakurikira nabo bamufasha babita ibyariho. Ibyariho rero nibo les délégués, ça veut dire bafasha umutware canke umuganwa gutwara. Hanyuma rero hakaba n'abishikira nabo nyene bari nk'abaganwa, mugo batari mu nda y'ingoma, bari abahutu canke abatutsi, batwara cane cane imuramvya. Twisunze ibihejeje kuvugwa, birumvikana ko imiryango itandukanye yari ifite ivyijejwe mu itunganywa y'igihugu. Kumbure namwe mwisunze kahise k'imiryango nkomoko yanyu, mwosanga hari ivyo yari ijejwe.